umuntu asenga kubera agize ibibazo, asengana ubwoba, agenda yiruka mana urumva birangoye, akasengana ubwoba ntamenye ibyo asenga n'ibyo adasenga. Ariko umuntu yamenyereye kuganira n'Imana mu bihe byiza no mu bihe bibi, niyo haje ikibazo ahindukirira Imana nk'uko asanzwe abimenyereye, akagenda atuje, agahamagara Imana atuje, akayibwira ati Mana erega habaye iki niki niki, erega bigenze uku nuku nuku. Mwibaza ko Daniyeli ku gatatu ku munsi yasengana ubwoba? Haba namba. Yaramenyereye kuganira n'Imana, yayihindukiriye atabwoba na buke yafise, arayibwira ati Mana raba iki cihanikirizo, raba kije kurondera jewe, none Mana gira icyo ukoze ntabara. Irareka Imana, arashika mu gobo gw'intambwe, ariko yabiretse ibibona kugira ngo ize yihesha icubahiro. Burya abantu mukunda kuvuga muzoze muravuga bukebuke, kuko hari igihe abantu babona umuntu agize ikibazo bakavuga bati yo noneho hamwe hora yivugisha ngo arasenga, noneho birayangaye bigenze kubera Imana ikintu yaretse ngo kibe. Nuzufite inate umuntu asenga umutinye, cyane cyane yamenyereye gusenga iminsi yose, umutinye umuce kure, kubera Imana irashobora no kureka ibintu bikamubako nyene akabibamwe, nkuko Imana yaretse Daniyeli bakamujana neza. Warutse ko yari gushobora kumutabara ataraja mu gobo gw'intambwe, ariko yararetse baramutwara mu gobo gw'intambwe, aragenda arashikayo. Imana ifise intumbero imwe gusa yo kwihesha icubahiro. Ntutwenge umuntu ubonye asenga Imana agize ikibazo, ureke umurindire umuhakanya uzobona icyo Imana yashatse kwihesha mu icubahiro. Yarihesheje icubahiro ku buryo abantu bose bahindukirira Imana ya Daniyeli. Yarihesheje icubahiro ku buryo babagizi ba nabi bari bakondoreye kumurega, babwira umwami ngo raba ngo twamufashe, bamufata bamujana ibwami. Barya irihesha icubahiro, baba aribo basubira mu bwobo gw'intambwe, basubira mu kibanza ciwe, bobo ngo zabasamiye mu kirere, zihekenyana n'amagufa ngo nta nakagufa, bakwegera n'abana, bakwegera n'abagore babo, bakwegera n'ivyabo byose n'ababo bose, kubera umutima mubi. Bariko barafite inata uwusenga si wo gufite inatako. Je nanje hari igihe numva ntatinya, nagira ubwoba, kuko nzi uwo nizeye, menya uwo mpamagara wariwe, hanyuma nkamenya ntibinavyo no muri ibi navyo nukuri, nkumva nyene umengo ndaza kubirega ku Mana data wa twese, kandi nkamenya ngo iragira icikoze. Nico gituma hari igihe kenshi nisanga ntafise ubwoba, nisanga ntatinya, kubera menya ngo iyi Mana nizeye kazima nzi kuyihamagara, ndaza kuyibwira ido nido. Hari igihe hakaba ikintu nkavuga ntisha ubu ntacyo Mana urabibona ukuntu bigenze, ntariko ntaco ndaza aho tuza kwicarira neza, ndaza kubikubwira neza, ndaza kukubwira neza ukuntu vyagenze, aho mba nzi umwanya mwiza nza gufata kumbure wo mwijoro, ntuje atakingora, ndabibwire neza Imana, nkumva neza ninaza gufata uwo mwanya kwibitangaza biza gukoreka, ko Imana iza kugira icikoze, itanagikoze uyu munsi izogikora ejo canke hirya y'ejo canke ikindi gihe igombeye, kuko Imana ntituyitegeka igihe ikorera mu mwanya ishakiye. Rero uwutakurusha gusenga ntakagutere ubwoba.